Hello everybody, ndabaramukije mwese ndabagumbiriye cyane aho muri mwe ntababona canke ntabakorako ako ndazi ko muhari mwamurindire notification y'ibigano bya Bujahi TV. Uyu mubona afise microphone ya Bujahi TV ni Ozi Irakoze. Nkuko mubibona ndahantu hahora nkunda kugendera cyane, uyu munsi bisigura ko biri special. Mfise n'ikintu ngaha nakunda kuba mfise kenshi, navyo isoko ndi special. Ndi muri eglise mw'ishengero nyene mu gihugu cy'u Burundi, bisigura ngo abakunzi ba gospel, abakunzi b'ijambo ry'Imana kandi abakunzi b'umuziki en general ntimuze kuja kugira ngo mutushe gutahura iki kintu fise mu ntoki ni cabande kiri nk'ibiki. Ariko hariko abantu ngahanye, abantu bane, harimwo mu bantu bane bariko ngaha harimwo umwe nashoye kuronka ugenda mubaze ibijanye n'iyi CD mfise mu ntoki. Ni mugume hafi kugira mushobore kumva byinshi kuri iyi CD mfise ivyivuga canke ibirimwo. Nimuje kure. Bakunzi ba Bujahi TV uko nababwiye nababwiye ko ndi kumwe n'umwe mu bantu bari kuri iyi CD. Reka ndamwakire maratubwira impamvu ari kuri iyi CD, atubwire n'ibigize iyi CD. Amakuru yawe? Meza. Uratubwira amazina yawe kugira ngo bariko Bujahi TV bashobore kumenya ariyo. Nitwa Niyonzima Didier, nkaba ndongoye mu GG Sound yo mw'ishengero GG. Ego nibaze ko mwavyumvise eglise turi mwe mwamaze kumenya ariyo. Turi muri GGC, iyi CD ni ya GG Sound. Iyi CD d'abord ni iki? Ni yawe canke? CD ni y'umugwi wose wa GG Sound, ni indirimbo twasohoye, ni album ya mbere twasohoye. Ego. Ni umugwi wose, ariko mbona ko abantu bane bari kongahanye. Bo nibo baboneka cyane kurusha abandi ntibaboneka kuko ni benshi cyane, ariko hari abantu bane baboneka cyane. Ni bande abantu bane baboneka cyane? Iyo abo bantu bane baboneka n'abantu banditse indirimbo ziri muri album kandi banaziririmbye, genre nk'aba worship leaders. Abasigaye ni Chorale Mass Choir, nico gituma bataboneka cyane kubera muri design ntibashatse ko biba byinshi cyane. Ego, iyi ni album ya kangahe ya GG Sound? Ya mbere, ni ya mbere. Ni ya mbere kabigizwe n'indirimbo. Indirimbo zingahe? Igizwe n'indirimbo 10. Izo ndirimbo 10 zanditswe n'abantu nyene bane canke harimwo n'abandi babagiye barafasha? Ego, harimwo izanditswe n'itwa Bonaventure kuri iyo foto ntariko, mbwara tuzanditse hamara ziduha turaziririmba, izindi nazo nabo nyene mubona bariko bazanditse. Ego, umugwi wa GG Sound, d'abord iryo zina isengero ni GG, hama groupe de loin canke worship team ni GG Sound. Kubera iki hariho C hariho na S, kuri ivyahindutse? Bo ishengero ni God's Glory Church, hama umugwi nawo ni God's Glory Sound. Ego. Bariko bita ngo baba bagize muri previous. Sa? Oya nimwe ni GG, kunavuga gute ni GGC nyene, GGC, GGS. Nk'ivyo. Reka tugaruke kuri album yanyu mwashoye yaramaze gusohoka, nimba yarasohotse, igurishwa gute, igurishirizwa hehe? Yaramaze gusohoka, twayisohoye le 19 Mai, vyabereye ngaha nyene. Igurishirizwa ngaha ku ishengero nyene, ni 10,000. Ego, weekend wese arayironka. Yes, hari ikibazo dukunze kubaza cyane abarimvyi ba gospel. Mwasohoye CD kandi baza ko gusohoza ibintu vyoroshe, ibintu bizimvye, ariko hariho abo tubaza ikibazo ati none umuririmba kubera iki? Muririmba kugira ngo mushobore kwamamaza ubutumwa bw'Imana canke harimwo na kwa gucuza, kuko nibaza ko CD ishobora kuba itari munsi y'amafaranga 10,000. Ndabesha. Ego, none bon, objectif yo gusohoza CD ni iyihe? Ubwa mbere ni message irimo, hari ico tuba twifuza gukomunika abantu. Imana mpemera dushira ikintu ku mutima hama tukagisohora. Nkuko bivuze tuja muri studio batwaka amahera, amafaranga batwaka tukabona ni CD kugira dushobore kubikora ivyo vyose n'amafaranga. Rero tuzigurisha apana kubera ko dushaka kunguka ku bantu, mugabo no kugira ngo dushobore kuronka uburyo bushobora gutuma tuzosubirayo tugakora n'izindi. Ego, aho bigeze mumaze kubona ko muri ziriko ziragugwa, muriko muraronka ivyo mwakoresheje canke abantu ntibarabitarwa cyane kushaka kuza kuzironda canke kuzigura? Novuga ko kuri no saha ntiziragugwa cyane, mugazi ziriko ziragugwa, abantu bariko barazimenya, bariko baraza kuzirondera, ariko sinovuga ko twashoye kuronka ivyo twakoresheje, mugabo buke buke bigenda biraza. Habura iki kugira ngo abantu bashobore kuzigura cyane, canke abenshi ntibamenye ko mwasohoye mu masede? Bon, abenshi barabimenye,
abenshi barabimenye mugabo kandi nibaza yuko haracari na kare kuko nta mwanya munini urahaca ku buryo twovuga tuti twihebuye oya ntiturihebura ahubwo turavye volume vyatanguye ko naho amaze kugenda nkenya bibandanije tubona ko zazosohoka nyinshi cyane. Ego muri GGC eske izide ziragugwa n'abantu bo mu mashengero yo hanze canke zigugwa n'abo muri GGC nyene? Bon yabarabo mu ishengero gusa ntitwari gutuma kwamenyesha amakuru murafite ko mwe muri ko muratu ko turaganira no kugira ngo n'abandi bo hanze bavyumve bashobore kuza kuzigura nta karimbi kariho umuntu wese ayikeneye arayironka. Yes mwavyumvise nta karimbi kariho umuntu wese akeneye CD arashaka kuyironka ku mafaranga 10,000 bashaka kuzisanga he? Ni kuri GGC ni ishengero riri mu Kigobe no hafi ya station Top 1 juste muri rond-point Nations Unies uja kuri Kotebu uca winjirayo ukabaza muri bureau ya MDN umushitse muri ukavuga uti nkeneye CD baca bayikuha ku mahera nyine 10,000. Ego muri bazi kumva baba bitahuye benshi. Hari kandi kibazo nashaka kukubaza nk'urongoye GG Sound akabasanga muri GGC. Bo hariho iyi eglise jewe siho nsengera ariko ndayizi. Abenshi bavuga ko abantu bose ngahanye bavuga mu ndimi. Nivyo canke sivyo? Nivyo cyane niko bimeze. Bon ni phénomène agiye gutahura bigenda gutogosho isengero abantu bose nibaza ko hari hasengera abantu benshi cyane. Abantu bose ushaka kubavuga mu ndimi. Bon je nibaza ko bifatanye no gutahura inyigisho bigishwa kuko turatahura neza ko kuvuga mu ndimi ni ikintu gifatanye n'icaremwe gishasha ubuzima bw'icaremwe gishasha ngira muzi ivyo uratahura bitahura. Okay rero umuntu amaze kubimenya hanyuma akavyakira muri we igisigaye nuko aca bikora. Rero bikora gute muri gisha kuvuga mu ndimi? Bon ntitwigisha kuvuga mu ndimi gusa barakwigisha ico bisigura n'akamaro kavyo hanyuma bakagufasha donc kugira ngo ushobore kuvuga mu ndimi ntibakwigisha ukuntu bavuga mu ndimi. Hamugacu vyisangamwo canke barakora ama practice canke ama repetition atangura atavyazi ejo gusanga aremenya ko ama repetition menshi. Bon mava ndakubwira ibintu birebire nyene mugabo ngerageje ko hezima nta ma repetition abaho. Oya kujya wakira Yesu Kristo mwami n'umukiza ukavyizera hama bakagufasha ni kujya nyene urizera ko nyene biri muri wewe hanyuma bakagusengera ukavuga mu ndimi biraza nyene kubwamwe muyera. Hama ntibirashika nk'abantu bose basengera ngambone hari umuntu atazi kuvuga mu ndimi nyene ntavyazi nyene mukabona nyene vyaranse kuvuga mu ndimi. Bon ntitwibaza ko biba vyaranse gusa abashasha arabo hashitse dora turonka ugasanga baraje ntibarabimenye ivyo bintu ahubwo ico dukora turabafasha bakiga hariho nk'ishuri gitwa IDS class ngaha aye barabigisha hama bakabafasha atavyuzi barakwigisha makagufasha. Hama iyo uhuye n'abantu babo hanze baba critique ati bege abantu ntibishaka kubaho kushinga gisa kuvuga mu ndimi maybe barakoresha ibindi bintu tutazi canke bakabafata nk'abasazi parfois kubera ko nibaza ko ari ivyo n'ibintu abantu bo hanze batabitara bashavuga ati nibaho bakubarigisha canke bakubarigirisha iyo uhuye n'ayo ma commentaire ushobora uvyifata mu canke ubasigura gute? Bon ikintu ca mbere coco abantu ntushobora kubabuza kuvuga kuko umuntu wese arafise amavi yiwe ku bintu mugabo je ku bwanje simbabara ahubwo mvuga nti ni ikintu bataratahura nta bindi bintu dukoresha bindi ahubwo ikintu dukoresha ni kimwe nimwe muye nta kindi vraiment Ese nibaza ko mwe muyera abantu bamviza ari benshi ariko bose atavuga mu ndimi hari n'ikindi kintu ngo abantu ntibagwara nivyo ntibagwara. Bon nibaza yuko hariho amajambo kameme dukwiye gukoresha neza kuvuga ngo abantu bo ngaha ntibagwara kivuga gute ntibagwara kubera iki batagwara ndabigusigurire kubera barizera yuko kubw'imishishago ya Yesu bakiza ingwara zose hanyuma ingwara naho yoza ikadodora bisigura yuko ingwara ireka kuza ingwara irashobora kuza ikadodora mugabo kwera uko kwizera afise mu mutima wiwe niko kumupermeta aguma yatura yuko atagwara kugira ngo ashobore kunesha ico kintu. Donc bivana no kwizera arashaka kuba ugwaye mu mubiri wumva ko ugware ko kora kwa kwizera kumwavuga ati oya singwaye bikaguma muri kwa mugabo yumva nyene ko muri mubiri ugwaye ariko kora ko nyene wigishwe ko mishisha ko ya Yesu havemo gukira wo gusuka umuyumvisha gusa kuko menye ariko ugwaye. Bon ngerageje kuraba neza sinzi je ndasoma Bibiliya Yesu harageze igihe bamumerera nabi hanyuma baguma bamubaza ko ari umwami kuko bamuhora ngo umwami w'abayahudi
mugabo wewe yaguma yensista ko ari umwami malgré ivyo Pilato ariko aramugirira nande. Rero iyo ngwara naho yumva ico kinyoma c'ingwara ndakivuge kuko haje nk'umuntu ngaka tugira ati je numva ngwaye ikintu cyambere tumwe tija kwa muganga hanyuma gacagaruka tukamwigisha kuko iyo ngwara yayumvise muri we. Rero ico kintu urinze ucumva yuko ugwaye ukumva kugwaye nyene utuja kwa muganga. Mugabo wumva yuko muri wewe naho ivyo bintu umva umenga bishaka kujugumiza ukagwana intambara nziza nk'imwesu yagwana umva ntibuba wanse kugwaye nyene. Hama uyu bigushikiye ukagwara ubigenza gute? Je ntibiranshikira kwe. Biramushikira ngo agware yamakome imisi yose. Yana je nabandamabuye kabisa. Okay, ngose nk'umuntu uja gushikiye ukumva agenda uragwaye sinzi n'umutwe nturagwara. Wapi? Ega bibaho hari n'abantu batanavyizera ivy'ijambo ry'Imana. Mugabo mwibara bakubwira ati je kuva mbaho sindagwara bari. Canke nawe ni muri yo kanyene. Je vraiment ndizera ijambo ry'Imana kandi kuva ndabimenye nkabishira mu ngiro vyarankoreye. Alors kushika kuri no saha so kwigirisha mugabo nta ngwara ndumva vraiment. Yego. Yes, abakunze objective mwavyumvise menje GC ebana ugwaye bagutwara kwa muganga uvuye gacabaza kakusega cyangwa bakakwigisha kugira ngo ntuzosire kugwara. Reka ndagushimire cyane Didier kandi nizere ko aya masede abantu kuyakura ni muri GC ni mu Kigobe unimba muzi station ya Top 1 hariho eglise iri impande yayo ni 10 gusa. Didier, merci beaucoup. Murakoze cyane namwe. Ndabashimira namwe mwese bakunze Buja TV, merci beaucoup. Twizere ko tuzosura mu kiganiro gikurikira iki. Merci et ciao ciao.